Ego mwayo matora habonetsemwo abakandida kuvuga mu Gifaransa abakandida babiri hari witwa Samuel Ndaragije yari umukandida hari witwa Diomede Misigaro Richard nawe yari umukandida rero bahiganye ari babiri hama amaherezo y'amatora kuko muhigana muri babiri hagatsinda umwe byaje kugaragara ko uyu Samuel yaronse amajwi menshi gusumbya Misigaro Diomede. Samuel Ndaragije ubu rero akaba ari babazwa diaspora y'abarundi kw'isi ku rwego rw'isi bitegerezwa kuzoba mu kwezi kwa kane ni tariki 19 z'ukwezi kwa kane 19 zageze ni muri yingariza niho aba Australia ama intara zose zizotora zose kwibara abarongozi bavuye mu zo ntara zose bakazohurira muri state ya mu ntara mu gisagara ca Adelaide hano turi aha turi kugira ati bahitemwo batore indongozi biciye mu matora rero nibi ni bikorwa y'abene gihugu y'abarundi y'aba diaspora dusaba umuntu wese kwitanga hama duhamagara byo kuri intererano za buri wese icyo afise nicyo uterera kugira ati ngo dukore umunsi mukuru kuko urubanza niba ruto rero ndibaza ko umuntu akeneye guterera yoca hehe akamo turagateye ku barundi bose turi kumwe muri South Australia eka n'abari mu ntara zitandukanye kuko urubanza ni rwacu twese muri Australia yose guterera icyo bafise Nshuti namwe bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV turabashimiye cyane turabakengurukiye murabona turi kumwe n'uyu mutumire ariko jewe izina ryanje nitwa Albert nizere ko namwe mukomeye nizere ko namwe mushima Imana turi kumwe n'uyu mushinga ntahe ukeneye ushobora kumwita Rodrigue Sikujua niwe ajejwe diaspora yacu hano muri South Australia byumvikana yuko turagarutse kuganira ibijanye na diaspora. Rodrigue amakuru yaho amahoro ni sawa turashima Imana weekend muri ko murayisozera neza kweri akazuba ni keza nta mvura nta muyaga nta mbeho rero dufite igoro bacize no munsi Rodrigue turika kuvugana abantu barakuzi barakumenye ko ari wewe userukira diaspora hano muri South Australia twarabwanye mu mwaka uheze ariko kuva mu mwaka uheze gushika no munsi hari byinshi byabaye hari n'ibindi byinshi byiteze kuba kubijanye na diaspora ivyo dushaka yuko mutuganirira mu mwaka uheze twaravuganye ariko hashigiye twumva yuko mwagiye mu Burundi mu bintu by'integuro sinzi abajejwe diaspora ku rwego rw'isi habaye iki mu Burundi gihe mwagera muri irya somene ya diaspora ibyakozwe byari biki nibyo nashaka ko duherako urakoze yego duherukana kera byukuri akuse kera cyane hari mwaka uheze ntihari kera cyane hari mwaka uheze yego hari habaye mu Burundi ikoraniro kaminuza ya diaspora kuri buri mwaka aho abarundi bava mu mihingo yose yo kwisi abarundi bitangwa bakorera hanze canka baba hanze yego aho bafise umunsi bose bahurira mu gihugu kwa umunsi n'inkinga ryose yego bavuga ati ngo diaspora day ariko n'inkinga ryose rifati wiki yose riba ryemewe na leta riba ryateguwe na leta neza cyane kuko diaspora iri mu mugambi wa leta kuko hariyo politike bita ngo politique nationale de la diaspora yatunganyijwe na leta ihamagara abarundi rero mu kwezi kw'indwi bagahura hamwe bakazunguruka Burundi bakabona ko ukuntu bumeze nabo bakaja hanze gutanga inkuru kandi hanini bakavugana n'Uburundi ukuntu twobuterera ukuntu twoterera nk'abantu turi hanze y'igihugu mu byiyumviro mu bikorwa byose kuko ni igihugu cyatwibarutse yego twari mu Burundi rero hama byahuriyeho n'intuzeye n'amatora ya diaspora kuko akunda kuba buri myaka 3 kwitambutse ni manda y'imyaka 3 baratora uruserukira diaspora ku rwego rw'isi
rero wahoraho yari witwa Eric Ibarutsa manda yiwe yari yaheze byasaba ko rero batora uwundi umushasha amatora yitavye yego turayitavye aho Eric yabisanya n'umurongozi mushasha yatowe yego mwayo matora habonetsemwo abakandida kuvuga mu Gifaransa abakandida babiri hari witwa Samuel Ndaragije yari umukandida hari witwa Diomede Misigaro Richard nawe yari umukandida rero bahiganye ari babiri hama amaherezo y'amatora kuko mu higana muri babiri hagatsinda umwe byaje kugaragara ko uyu Samuel yaronse amajwi menshi gusumbya Misigaro Diomede Samuel Ndaragije ubu rero akaba ari wabazwa diaspora y'abarundi ku isi ku rwego rw'isi kuva mu kwindwi k'umwaka uheze neza cyane nuko rero amatora yagenze yego imbere yuko dukomeza ikiganiro twashaka kubamenyesha yuko dufita maison de passage canke uburaro bw'igihe gito ku bantu muri ko mugenda mu gisagara ca Bujumbura gufata ikiruhuko mutwiture kugira ngo dushobore kubarangira maison de passage nziza cyane ikindi turafita n'imodoka dukotesha ku bantu bakenera imodoka y'igihe gito yo kuba urazunguruka mu gisagara ca Bujumbura mutwiture tuzoshobora kubafasha kandi ku kabeyi keza cyane abantu mutuye mu gisagara ca Nyanza-Lac canke hariho hose wowe uri mu Burundi no kwisi turashobora kugufasha kuko tuhafise studio nziza cyane Ebeneza Media Center turashobora kubafasha kubakorera imiziki kuba recordinga yaba diaspora bari mu Burundi ahariho hose wowe uri utwituye vyo dushimisha kandi ntituzimba na kabeyi katavunana uhamagare izo nimero ubona ngaho kuri ekran yawe kugira ngo tuvugane kandi tuzokwakira neza twarabonye ko baratoye Samuel ariko baratora n'abamufasha abamwunganira canka bundi bwo diaspora ubuyobozi bwayo butunganijwe gute bo hari ukuntu byagenze uno mwaka mu matora ntibari bisanzwe bwa mbere baragenda mu matora nk'aya bagatora umurongozi bagaca batora n'izindi nzego tuvuge aho hambere bariho icyo bita conseil d'administration conseil exécutif ibintu nk'ibyo ariko ubu barabihinduye yego bazanye ibyo bita conseil exécutif bazana ibyo bita conseil de surveillance ndibaza ibintu nk'ibyo ego rero uko byagenze si kuvuga ati ngo batoye izo nzego zose ibyo twabonye nuko batoye gusa umukuru wa diaspora wenyine hama uyu mukuru wa diaspora akahitanamo atora nawe abo bikorana ababona bo korana neza ko nabonye umenga hari numugwi munini urimwo n'abantu bamwe dusanzwe tumenyereye aba Gabriel Rufyiri dusanzwe amazina yabo tuyazi bahanuzi ego nk'abahanuzi ni kuvuga ko ico numvise ujya musi nyine kuko barahisemo kuvuga ati none dutore gute baravuga ati mubona ko twotora umukuru wa diaspora tugatora n'umuganizi wiwe icegera ci wiwe cyangwa dutore gusa umukuru wa diaspora hama nawe ace atora bo bikorana n'abandi rero muri iyo assemblée aho nyene cyari kibiriraho nyene bashaka batewe reka batore umukuru wa diaspora hama nawe ahitemo abizokora abo nabokorana niko kubera ko habonetsemo akajagadi mu minsi yaheruka babona ko bose batorewe kimwe hari igihe usanga bapingana kabati ntawe kuri wundi ko bose baratowe yego niyo solution babonye muri manda sinzi ko bizohinduka cyo bitazohinduka ariko ndibaza ko ni experience kurati barabe ko urongozi wa diaspora bwo bufise inguvu ku buryo atabintu byo gushwana birimo Samuel ni muri diaspora muri Amerika ndibaza ni yaba Samuel aba muri Amerika ariko igihe cy'amatora yagiye mu Burundi abantu bose bahuri mu Burundi hama barahitamwo niyo Diomede bavuga nawe nyine aba muri Amerika muri Amerika nawe nyine muri Amerika ego okay
mwe ko mutitoje ngo turabe ko nako tworonka abaduze hano muri Australia oya ku rwego mpuzamahanga hariho amakondisiyo yarahari yego hariho kondisiyo zihari si gupfa kwitoza kuko ari gupfa kwitoza urumva buri muntu wese n'akajagari byasaba kwanza ko uwo wamaze kwitaba ikoraniro kaminuza mu Burundi nka gatatu kabiri kurenga kuva kuri kabiri kuduga rero icyo gihe urafite avantage yo kwitoza iyo umaze kugira experience hari maze kwitaba ibintu nk'ivyo twebwe wari ubwa mbere twitabira ikoraniro nk'iryo umva rero twari kure yo kwemererwa kandi ukaba umaze no kurangura umugambi ugaragara kanaka mu Burundi imigambi yo turayifise turayikora ego gusa iyo kondisiyo imwe yatumye tutitabira ngo tugera mu matora ariko twarashigikiye ibikorwa byose nta kibazo nari kugucokoza twese ntitwotogwa ariko ndibaza twari turi kumwe nawe wowe sinzi impamvu utashoboye gushira hijwe yaje ko narumenyesha amakuru ko nariko ndaraba ingene ibintu biriko biragenda ego ubu sigemo n'abanyesha ko nawe witoza ko warongoza nashaka utubwire irya semaine de la diaspora hari abantu benshi usanga batayitaho naho yo bari hariya mu Burundi ntabyiteho ntagire ikintu na kimwe abyibaza ko wowe umaze kuyijamwo wabonye inyungu yayo ni yahe no n'umuntu atarajayo kugira ngo uno mwaka ntazasibe harimo inyungu ku muntu ava hanze ubwa mbere bari ubwa mbere nshikayo ariko nabonye ko ari byiza kuko uhurirayo n'abantu benshi utamenya bava mu bihugu bitandukanye kandi mukaba mufite mwese objectif imwe ni igihugu cyatuvyaye reka tugitembere turaba ubwiza bwacu tujye gutanga umugani hanze ibyo dushoboye inguvu tudishiremo kandi ko muvuga n'abantu ngaho muri hano muragira nyine ntuzeye tour d'horizon mukavuga ati nibiki tubona mu Burundi bitagenda neza nibiki bigenda neza ibyo byose biri muri akade ukunda Burundi kuni mpamvu twaje hariya duhuriye hamwe gaturabe ko twoshira natwe ibuye kurindi uterekiwe kurindi urati turabe ko igihugu cyacu cyo kiratera imbere kuko nibindi tubimeze siri tutwe tuvuye hanze tuba tubona ibikorerwa hanze bati natwe turabe ko hariko tugushikako turabe ko hari cyo twokopia kubyo ko barakora nako tukadonera gakora iwacu neza cyane hama iyindi point nuko uwo ufise nk'umuryango cyangwa ufise umuryango bati kuko narabonye Burundi narabonye imiryango reka abana mfise ndabanzo batware mu Burundi ko batembera bahabone ko ntawe wibagire wabo abantu niko yivuze ntawe wibagire wabo kuko ujya gutembera hariye ushaka kumenya ati ukuri ko nabuzize kera niko bukimeze ibintu nk'ibyo kuganira kubona n'umukuru w'igihugu nabonye umenga ni byiza yes kumva kaza kavuga ibyo twipfuza ko twege nk'aba diaspora naco nabonye umenga ni ikintu ciza cyane imbora nkubone umukuru w'igihugu hama akababwira akabaganiriza uko Burundi bumeze hama namwe mufite n'umwanya wo kumubaza ibibazo cyangwa kwishura ibintu nk'ibyo gukorera hamwe ni bwa bumwe umva hari bavuga ati ngo diaspora ngo nindi ntara umva ko kaba yakanya keza aho umukuru w'igihugu avugana n'abantu baba mu yindi ntara itari mu Burundi ariko biri hanze kandi umuntu arahura n'abantu narabonye umuntu uhuraho n'abantu baba barakoze imigambi ikagenda neza bagashobora kukungura ibyiyumviro nayo mu gihe ufise imigambi kanaka ukeneye gukora hariya neza cyane urumva ko riho kajyo ko guhura n'abantu bafise ibyumviro bitandukanye ibigo bitandukanye ego no gutemberera abantu bafise ibikorwa bitandukanye hari ucigwa kirimwo kuko utemberera ahantu uravuga ati nigiki none hano nkuyemwo ego mikona abantu ni cambere kabiri kubaganiriza kujya kubaganiriza hari ico nawungukamwo no kuja hamwe kwa na ministre ukabona mukuru w'igihugu ego mukavuga cyane cyane ku bintu bijyana n'igihugu no mu giteza imbere n'ama challenge muba muna cyangwa mutu mu Giswahili birumvikana uno mwaka ntituramenya aho igihe ntibarasohora mu bushikiranganje ngo batubwire aho somene izotangurira naho tuzohurira buri gihe biba mu kwezi kw'indwi biba mu kwezi kw'indwi ariko turi mu kwa kane ukwezi kw'indwi kugira kugera hacari kare ndibaza ko bahora basura programme abantu kwitanga kwiyandikisha bayisora mu kwa gatanu ndibaza kwiyandikisha abantu bashaka kwifuza kuja mu Burundi kugira bitegurire kuko mwaka weje twagiye mu Kayanza ubu sinzi ko tuzogenda iwacu mu Rumonge ego iyo byose bivana n'intuze na programme tizo yifashe uheruka ko hari Ngozi
hari ejo bundi hari Kayanza, imbere yaho hari Bujumbura. Bujumbura Gitega ntirashikiwe. Gitega panubu ego Gitega bado nibuka Bujumbura, Ngozi, Kayanza. Kayanza niho twari mu bushize. Twe Rumonge tuzoshikirwa abandi bose baraheze. Rumonge sinzi ko ubabikora nka province, babona ko province zahindutse za Buhumuza, za Burunga. Urumva ko imbere bakora ku ma province ngo province Kayanza, province Ntara nshasha zizotugora kumenyera ndakurahiye. Twe turi mu mahanga no kuvyiga, twete ngo Burunga, Butanyerera, ibintu nk'ivyo. Aho Samuel amaze gutorwa narabonye yaratanguye kuzunguruka agenda za Kenya, za Amerika, za mu Bushinwa. Twebwe atoza ryara. Ego Samuel rero wamaze gutorwa k'umukuru wa diaspora ku gwisi. Ndabona ari mu bikorwa bunyine yivugira ati ngo ni diaspora idasinzira. Ako kantu karanjoye. Ego diaspora iri mu bikorwa. Kandi koko ibyo akora biraboneka, sijya bindi yo ku munwa gusa. Kuko ingendo amaze gukora kuva torwa si nkeya. Kandi mu izo ngendo zose akora si ku mafaranga ya leta. Oya ni ku mufuko wiwe. Mufuko wiwe. Mufuko wiwe. Nivyo? Cankwe ku mufuko wa diaspora. Ego ni kuvuga ko umufuko wa diaspora cyangwa umufuko wiwe. Ego hama ego amaze gutorwa yafashe ingendo muri Kenya, ingendo Tanzania. Cyo murankurikirana ibikorwa byiwe gabuke. Mu Bushinwa, ubu muri Australia turamwiteze naho nyene kwa dutembera kuko muri Australia tuko turategura ikintu kijanye n'amatora. Nico nashaka kurusha tuvugana. Organisation pays. Nico nashaka kurusha tuvugana ayo matora twimirije hano muri Australia. Ubituganiriye ko n'amatora ameze gute, ko twumvise ko na Samuel azoba yaje kuja kuyatera iteka n'amatora y'ibiki tuzotora bande bitoza, abakeneye kwitoza biyandikisha hehe, ugo rubanza twese turatumiwe, haba ari mu buryo bwo guterera canke haba ari mu buryo bw'iki. Ivyo nkeneye ko tuvugana ko kandi ikiganiro kizaba kirangiye. Murakoze cyane. Ego ndashima ubwambere kwanza umesha makuru wa Story Room kwa mwagize naka opportunity akanya ko kuturondera ngo tuganire kubijana n'ibya Australia, bijana cyane n'amatora ariko arategurwa hano. Kandi nibyishema kuko nawe nyine uba ngaha nk'umunyeshema ku muri Australia, ni biza kubikurikirana kandi ukashobora kumenyesha n'abandi kuko biciye muri mwebwe inkuru ishika kure cyane, kuko twe nyine tuvugira hafi ariko mwebwe mushitsa ijwi kure. Rero nko kubizi Australia igihugu kinini cyane gifise intara zitandukanye. Hama rero dufise intara 8. Ego hama rero kuva ryari kuva muri 2022 nta matora yari bwakogwe ku rwego rw'igihugu ya diaspora cha Australia ibyo bita organisation pays. Gusa dufise ama state mu ntara niho dufise uburongozi bwa diaspora. Rero ubwo burongozi bwa diaspora mu ntara byabonetse ko haba boshira hamwe bose, abagahitamwo uburongozi buserukira igihugu ku rwego rw'igihugu ya diaspora. Rero ni ibiro turimo muri no minsi, hama bitegerezwa kuzoba mu kwezi kwa 4 ni tariki 19 z'ukwezi kwa 4. 19 zageze ni muri yingariza. Niho aba Australia ama intara zose zizotora duserukirwa n'abarongozi bavuye mu zo ntara zose, bakazohurira muri state ya canke mu ntara mu gisagara ca Adelaide hano turi turi kugira ati bahitemwo batore indongozi biciye mu matora. Rero ico nico kintu cotuma kumbure umutekano muri diaspora ya Australia uboneka, kuko aho hambere hari habayeho ugenwa
y'userukira diaspora mu rwego rwa OP muri Australia ico gihe bica bizana ingorane mu ba diaspora hano ntibumvikana bamwe ntibamwemere siko ati ku mwanka oya bemeye gusa procedure uko byagenze kuko nyamuntu bari batoye witwa Jean Pierre yari yaragenwe nuko nyene no yivuga ka secrétaire ifata kibanza hama mu nyuma haza kubera indi genwa ngo abaye userukira diaspora ibyo rero ntibyagwa neza abantu bati twashaka yuko haba amatora rero abantu baracanamwo ati byo kuri ntago tubyemera iyo diaspora ntago tuyemera hacavuka ni diaspora kandi umva ko hacavuka nk'idiaspora nka zibiri bwo gupingana rero tukosora ibyo byose turavuga ati ni byiza ko hotogwa umurongozi biciye mu matora apana kugenwa rero nibyo twashitse ko rero no munsi abanyaustralia base muri ntuze yabo mu butandukanye bwabo barumvikanye yuko biba byiza ko bahitamwe urongozi ucyo matora ku rwego rw'igihugu rero buri state cyangwa buri ntara bayisabye ko yitunganya ibifise bwa mbere uburongozi bwa diaspora mu ntara bacyo matora bikwa kuri base hama noneho tuze kuza rero ku burongozi bwa diaspora ku rwego rw'igihugu naho nyine bucyo matora bajya bazova mu ntara bazohura hamwe hama bahitemwo abo bifuza kubaserukira ubu rero ku itariki 19 zoba twayakiriye abantu bavuye mu ntara zitandukanye hano muri Australia baza hano muri Adelaide muri igikorwa cy'amatora neza cyane hamara ko ati muri igikorwa cy'amatora byabonetse yuko uburongozi bwa diaspora bw'isi kugira abantu bose babyumvemo cyane ntibasabye ko haza uburongozi bwa diaspora mu ntara gusa bahisemwo ayandi mashirahamwe tuvuga cyangwa imigwi ifite abarongozi nawe nyine kujamwo mu gutora ni kuvuga muri assemblée nico nashaka kubaza nyene amatora atunganijwe gute twese turemerewe gutora kira murundi wese ari hano canke ni bande bazotora ni kwiyandikisha bikorwa gute kugira ngo umuntu agende guhiganwa mu bandi ego reka ndaguha umuco rero ndiko ndifashisha itangazo ryashikirijwe n'umubaho wa Samuel asongoye diaspora ku isi avuga kubijana n'amatora muri Australia itangazo rivuga ku reka ndayisome ryose para ryose wa gace gatoya aravuga ati ibitegekanijwe muri mwikoranyo kaminuza rizoba nga muri gisagara ca Adelaide nibikurikira hazoba ikiyago c'abarundi baserukira abandi muri Australia hama haca kurikira habe amatora y'indongozi serukira abarundi bose baba kandi bakorera muri Australia ku rwego rw'igihugu byo bita organisation pays rero muri abo bantu rero bitoza ni bande rero aravuga ati abatumire muri iyo koraniro kaminuza ni aba bakurikira avuga ati abarundi bose basanzwe ari abarongozi mu makominote canke mu mashirahamwe atandukanye kuva kuri mukuru gushika kuri muto abarongoye amashirahamwe c'amakominote haje we ndongoye groupe y'abaririmbyi ku rusengero urahamagariwe kandi bafite kuyitoza ushaka ego abona aba pasteur ngira ngo n'abarimo mu mashengero canke abashehe canke abapadiri nibo bavugwa muri iyo ngingo y'abarongozi umukuru ku minoti umukuru wishira hamwe umukuru wa company story room umukuru w'ishira hamwe urumurongozi ikinyamakuru cacu nabegene abose n'abarongozi abose barahamagariwe kuza mu iyo koraniro gutangijwe canke kwitoza hama kavuga ati abarundi bose basanzwe ari abarongozi mu mashengero atandukanye abakozi b'Imana bose n'abaserukira imirwi itandukanye mu isengero wabivuze nkamwe mu serukira amakorale ego aba reverend pasteur aba bishop aba apotre aba pasitori aba sacerdote aba shehe abarimu abavuga butumwa abihebeye Imana abadiakoni abaririmbyi n'abandi tutiriwe tudondora umva ko abose barahamagariwe abarongozi nabo nyine kandi barahamagariwe abarongozi cyane cyane okay hamagaso gatatu twabati abarundi bose basanzwe ari abarongozi mu mirwi y'urwaruka imigwi y'abakenyezi
imirwi y'intambo z'ikirundi, ingoma, imirwi y'inkino zitandukanye n'imirwi y'ibikorwa y'ibikorwa mvabwenge. Sinzi ko ari ibintu bya media ndibaza. Ego hama point igira kanavuga ati abarundi bose bikorera utwabo abagwiza tunga. Akabandanya kuri point ya nyuma avuga ati abarundi bose babahinga, abigisha, abaganga, engineer, abakozi ba leta cankwe abiyumva mu bisata bitandukanye, hamwe n'abarundi bose bashaka kwitoza kuba mu ndongozi za OP Australia. Umva ko ni nk'abantu bose urumva imigwi myinshi itandukanye ahamagarira kubyitabira bikorwa. Atarimo avuga ati ngo jewe ntibambwiye je siri mu mugwi. Umva ko aha yafashe abantu bose muri rusange, buri muntu wese arisanga mu mugwi kwitabira ino koraniro no kwitoza, kugira ati ngo batavuga ati ngo ibintu babifashe ku bantu bamwe abandi barabibagira. Rero inzego zitorwa rero nizi zitatu. Hariho komite nshingwa bikorwa igizwe n'abantu batanu niza gutorwa muri ejo bundi ku tariki 19. Hama toyo kandi komite nkenguza bikorwa igizwe n'abantu batanu. Hama mu nyuma bahitemo kandi gutora urwego rw'abahumure tuvuga ngo mpanuzwa jambo rugizwe n'abantu 15. Umva rero ni ibyo biteganyije bose babaye 25. Urabyumva? Batanu hanyuma 15. 15. Ego. None umukuru wabo bantu azotorwa gute kumenga ntibisobanutse neza? Urumva nkuko bidi abo bantu bose nibamara gutora hariho bitoza kwitoza mu bisata bitandukanye. Abashaka kwitoza muri komite nshingwa bikorwa bazomutora, hama nawe acaronda kujya batoye president muri aswakusi yose nabo azohitamo rero abo bizokorana batanu bavuye mu master kuba baba nabara barongozi barungitswe. Okay. Ego kurabyorohe. Hama batore kandi ujejwe komite nkenguza bikorwa, hama nawe noneho ahitemo gutora abo bikorana. Ni mu yo cadre. Kuyandikisha rero n'uwo munsi nyene canke hariho igihe ntarengwa kuyandikisha mu matora no gutorwa. Ego ndibaza ko hariho umunsi wa nyuma ni ku munsi uno munsi kuba bashikanye intuzeye amakandidatire yo kwitoza kuri uyu munsi wa Mungu. Ego tariki 12. Ego 13 no munsi. So nkomeje gusoma baravuga ati abashaka kwitoza bose bo kwandikira ikete umunyamabanga mukuru wa diaspora ndundi kwisi, bakavuga komite bashaka kwitozamwo, bakongera bakarungika umwidondoro wabo bita CV cyangwa resume hatarenze igenekerezo ya 12 bitarenze no munsi 12 harejo kwa gatandatu. Ego nako ego kuri email. Okay. Nuko bimeze. Hama kwa 13 urongozi buzoca bushira ahabona abyandikishije maze bace batangura kuyamamaza ubwo nyene ubuhinga ngurukana bumenyi. Kuyamamaza rero no kubuhinga ngurukana bumenyi. Ego umuntu ni wamenya ngene atunganya social media platform ziwe, akamenya ngene ahura n'abazotora kiyamamaza neza cyane. Bizoba rero biri ku munsi wa gatandatu tariki 19. Azore ku munsi wa gatandatu tariki 19. Uwo munsi uteganijwe gute? Samuel azoba yahageze. Programme tutaramenya ngira ngo umunsi azoshika. Programme Samuel ari mu nzira. Azoba nawe yaje. Ariko hazoba hari abantu benshi n'abandi bavuye mu ntara. Hari nabo maze kumba bazoba Melbourne barambariye ko bazoba bari hano muri ibyo bikorwa nyene. Nivyo hari abamaze gutamatike y'indege ubu bava mu ntara zitandukanye. Kuva amaze mayinga 2 abandi bamaze gutamatike y'indege yo kuza muri koraniro. Kandi hazoba abantu benshi cyane turetse abantu babanga muri gisara cha Adelaide, twiteze abantu bava mu ntara zitandukanye bazoba ari ngaha cece nk'aho barongozi imigwi. Ego kwa gatandatu tariki 19 ni sangapi ni hehe tuzohurira? Aho bizobera
nahanye muri adresse nkora yivuze adresse yaho ni kuri inomero 8 Cheville Street Elizabeth South canke kwa Modeste benshi bakunda kwa Modeste kwa Mode sale kwa Mode dufata uko sale kwa Mode niho tuzokuriraho sangapi ego ibikorwa bizotangura saa 7 zo ku murango gushika saa 10 aho niho amatora hagati aho niho amatora azotangura azokorerwamwo mu mwanya tuvuze hama umwanya wira kabiri ni kuva saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro ahazoba ikiyago c'abarundi indongozi aho tuzohora twigina canke duhimbaza umunsi uko wagenze ego mu ncamake nuko umunsi upanze twebwe muri South Australia nike twakiriye ibyo bintu ego twipanze gute canke abarundi bariko bategura gute ibi bintu muri ko bitegura gute ko hari ahantu benshi batabizi nuko ibyo bintu byiteze kuba yes bibaza turatewe iteka muri Adelaide kwakira iryo koraniro ndibaza ko hano muri South Australia muri Adelaide abarundi n'abarundi biyemera nkuko bivugira abarundi biyemera kandi bakoze ikintu bayikora kandi bose bashize hamwe twebwe turi intara kabisa y'ubumwe hajya vuga ngo intara amasengesho menshi cyane y'amashengero koko nibyo niyo mpamvu dufise n'ubumwe ego hama abarundi muri Adelaide barabyiteguriye cyane kandi biteze yuko bazo kwakira abantu bavuye mu ntara zose kandi bizogenda neza cyane kandi barabyumvamwe President abantu hari cyo bakangurira hari intererano ikenerwa abazokora ibikorwa kuri uwo munsi baramaze gukwira canke hari hakandi kamo mukeneye gutera abantu bariko baraturaba urakoze mecha makuru ico nico kintu nkuko ubivuze biciye kuri wowe amajo agenda ashika kure cyane twebwe turashoboye gutanga ubutumwa guhamagara abarundi babyitabira kuko n'umurimo wo kwitanga nta mafaranga unabihemberwamwo nabaza kubikora no kwitanga kenshi cyane nta na garanti ya leta iba oya burya ego amagarante ni myiza ariko hari igihe naho atuma umuntu adakora bya bindi no mu gihugu barabibona mu gihugu nimwa korera ukuntu ze babita gute imfashanyo ntawo zibashikana mugoma mwiteze imfashanyo zibuze mugasanga twikukiye imyaka 60 na imfashanyo twarazironse mugabo ntaco ziramara urundi uce kahandi kubera ngo nifashanyo miliyoni zingayo ugasanga ntaco zimaze ariko mwenyine abantu bituye bonyine boshika kure cyane rero nibi nibikorwa y'abene gihugu y'abarundi y'aba diaspora dusaba umuntu wese kwitanga hama duhamagara byo kuri intererano za buri wese icyo afise nicyo uterera kuri ati ngo dukore umunsi mukuru kuko rubanza niba ruto rero ndibaza ko umuntu akeneye guterera yoca he akamo turagateye ku barundi bose turi kumwe muri South Australia eka n'abari mu ntara zitandukanye kuko rubanza ni rwacu twese muri Australia yose guterera icyo bafise hama mu by'ukuri hari ico umuntu yabafise hariho umurongo twatanze uguterera gutanga intererano ayifise yocisha ku mubitsi wa diaspora hano muri South Australia umubahwa umushinga ntahe Butoyi Moise ego kuri county reka ndabe county wiwe kuko hari uburyo bubiri bwo gutanga hari gutanga akoresheje PID cyangwa gushira muri account bishobotse ntiza gato ntange umuco duhizo konte ni nimero ya PID cyo twandika dukubite kuri screen nubwo abantu hari bigaba ariko uyu ariko uwo mwaka ndibaza bagiye kwihana bazofasha bazoterera ego ndiyo tuvuga ati barundi kazi muri diaspora community nkuko twabivuze ku rubanza rwacu twese muri Adelaide cyangwa muri Australia yose turasaba interano zabo hama
PID bocisha ko ni nimero ubusa kane indwi ubusa ubusa gatandatu gatanu gatatu indwi umunani aho ni PID. Iyo ni PID. Ego mu description yo kwandika Diaspora Community SA. Diaspora Community SA muri description. Yego urumva ko amafaranga arashika. Nimero za konte zo. Konte hano yokoresha konte inyene ya Butoyi Moise ubusa rimwe gatanu gatatu gatanu gatandatu iyo ni BSB. Hama account number ni gatatu ubusa gatandatu gatanu gatandatu rimwe gatanu rimwe gatatu. Iyi konte ni PID ni kuri rubanza gusa gonyene. Ego twashite kubitandukanya ibe specific aho intererano jya n'urubanza bizoca. Sikuvuga ko ni konti zamaho za diaspora ya twasemo gusa kuri urubanza dushira muri konti runaka. Okay, ukeneye guterera, ukeneye kunganira naho, ukeneye kuza gufasha gukora ibikorwa kuri uyo munsi arashobora ngira guhamagara ngizo nimero za Butoyi akamudirectinga akamubwira ingene vyogenda. Wifuza gufasha, wifuza guterera yohamagara nimero za Butoyi ariko arambuze yohamagara n'umurongozi wa diaspora kuri muri Safo Seda. Kuvuga nimero yawe. Nimero yanje kuri ubusa kane gatatu rimwe gatanu gatandatu indwi munani icenda indwi. Izo nizo nimero ziwanje Rodrigue. President Rodrigue. Ego. Ushaka kubaza icyo ashaka kubaza yonshako akaronka umuco. President turagushimiye cyane kuri aka kanya kawe. Murakoze cyane. Sinzi ko hari kindi wo kongera ku byo twaganiriye. Bo ikindi je nongera ko ni kubwira bene wacu abavukanyi abarundi bari muri Adelaide cyankwe mu ntare zitandukanye. Ko iri ntambwe tuba tugezeho kugira ngo dushire hamwe. Twarumvise yuko hariho abandi bantu bidoga cyangwa batanga inyandiko ku biga bwa none bavuga nabi diaspora cyangwa batyoza abantu bamwe mu diaspora mu burongozi bwa diaspora. Ivyo biri ku gatwe kabo kuko ntitushigikiye akajagari. Dushaka yuko abantu baja hamwe, dushaka yuko abantu dukorera hamwe, dushaka yuko ingorane zari zisanzwe zihari zihera biciye mu matora kuko burya amatora niyo aruta byose. Rero icyo novuga nuko abantu badakunda amatora bari kubiri bari gutatu. Abantu bakora amatora ni abantu batari akajagari. Muzabamenya gute abansi ba demokarasi? Muzabamenya gute abantu badakunda amatora? Muzabamenya gute niba abantu ataco bashoboye bakunda ubutegetsi ataco bashoboye? Niba abantu usanga baronse ubutegetsi bamara kubushikako ntibashaka kubuva koko bariko bariba abanyagihugu. Niba abantu uzosanga bita ngo abateka mutwe bagiye mu bandi badashaka kugumana yo mu gatabonye ko ashitsira kurundi rwego. Abatiko je ntaro ko ngiye mu y'umugwi nkabandi haro sajya nshaka nje kwiba aca yikuramwo aca yisokora akaja gukora ibyo wiwe abateka mutwe. Kandi abantu rero bujya abateka mutwe nta munsi tubazo kunda amatora abo nta kibanza bafise muri diaspora. Rero abo turababona ngaha mu iminsi twa turayibona abo bantu bakajagari abateka mutwe abo bantu nuvuga bakunda ibyubahiro kandi mu bisanzwe ubura ko tukibashoboye ariko bashaka gutsimbatira ku butegetsi. Abo bantu two turavuga baburonse ubutegetsi bwari bwose ariko badashaka kubuvaho kubera ko hari cyo kintu bari kwariba. Abo bose iyo mikoro ari batatu ntibakunda amatora. Rero dusaba rero abantu by'ukuri babwe abasuku babe abakozi b'abene gihugu kandi bemera amatora niho tuzotera imbere. Niyo demokrasi. Okay. Amatora nibwo buryo bwonye bwo gushikira ubutegetsi
kandi amatora nico cerekana demokarasi neza cyane niba abantu bagushimye bakagushira imbere nta kibazo bavuze bati rindira uzoza ikindi gihe naho nyene nta kibazo ntuvuge ati ngo je ndi president nzokwama bigihe cyose oya emera ufise manda y'imyaka 3 iheze ndebe kuvako abazotora bazotwara manda z'imyaka ingana ni imyaka 3 biro yabo izoba iri hehe canke ntamenyekana biro izovanaho watowe nimba ari muri Victoria ni hariya nyene nimba ari Tasmania ni hariya nyene ibiro iri mu kabivanye n'umukuru watowe azobari reka tugushimire cyane ku mwanya wawe urakoze cyane muhisha makuru nashimye kandi na Story Room TV abantu baze bakore subscribe uru nigo rubuga rwonyene dutangira ko amakuru y'abarundi ya diaspora y'abarundi hano muri Australia cyane muri Adelaide mu gice cya Adelaide kuri mukorera urakoze cyane